byose bitangurana no kurondera ibice vyoba birimwo ubutare. Ivyo navyo kugira ngo umuntu abikore ategeza kuba afise uruhusha ahawe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare n'agataka nk'uko bitegekanywa n'ingingo ya 20 y'itegeko riraba ivy'ubutare n'agataka. Kugira ngo rero wimba ubutare mu Burundi ntibisaba kuronka aho ubwimba gusa. Umuntu canke ishirahamwe rigiye kubwimba riteza kuba rifise ubumenyi bukwiye, akaba canke rikaba rifise uburyo bukwiye, umugwi w'ababikora bafise uburambe hamwe n'ikirangaminsi kigaragara. Uwo muntu canke iryo shirahamwe ritegeza gukora ivyigwa vyerekana ko aho hantu nibahimba bitazogira ingaruka ku bidukikije canke abantu bahaba. Abantu canke amashirahamwe akwije ivyo tuvuze hejuru no baheza bagahabwa uruhusha rwo kurondera ubutare canke kubwimba nk'uko bitegekanywa n'ingingo za 41, 43 na 44 z'itegeko rigenga ibijanye n'ubutare. Imbere rero yuko hagira igikorwa gitangura, icigwa cerekana ingaruka muri ico gice gitegezwa gukorwa kugira ngo habe gukingira ibidukikije co kimwe n'abantu bakikuje aho hantu bagire bimbe. Hamaze kwemezwa ko aho hantu hari ubutare, uwagiye kubwimba aca asaba uruhusha rwo kwimba nk'uko tubisanga mu ngingo ya 65 y'iri tegeko nyene twavuze hejuru. Ico gitabo kirategekanya kandi igihe izo mpusha zimara, urusha rwo kurondera ubutare rushobora kumara imyaka 5 yisubiriza hamaze kurabwa ko ivyo yiyemeje abikurikiza nk'uko bitegekanywa n'ingingo ya 65 hamwe n'ingingo ya 71. Igitabo c'amategeko agenga uko ubutare bwimbwa mu Burundi kirerekana neza ko ubutare bushobora kwimbwa n'abikorera ku giti cabo canke amashirahamwe ya leta, canke ugasanga leta ishize imitahe yayo hamwe n'amashirahamwe yikorera ku giti cayo. Ibi bikaba bitegekanywa n'ingingo ya 68 y'igitabo c'amategeko. Hisunzwe rero ingingo y'110 y'igitabo kiraba uko ubutare bwimbwa, iyo ngingo iravuga abatemererwa n'iryo tegeko kuja mu bikorwa vyo kwimba ubutare. Aha rikavuga abashinga amateka, abagize leta, abari mu nzego zikuru z'ubutungane, abasanzwe bari mu bisata bijejwe gucungera uko ubwo butare bwimbwa, abasirikare n'abapolisi bakuru, abajejwe intwaro ku rwego rw'intara, ku rwego rwa komine, ku rwego rwa zone hamwe no ku rwego rw'umutumba. Ku birombwe binini binini leta itegeza ko bifisemwo imigabane n'imiburiburi ingana na 16% y'imigabane yose, ikaba inashobora kujamwo nayo ikimba ibicishije ku mashirahamwe ya leta asanzwe yimba ubutare nk'uko tubandanya tubisoma mu ngingo ya 66. Mu gihe co kwimba ubwo butare, uwo muntu canke ishirahamwe ririko rikora ico gikorwa ribwirizwa gukurikiza ingingo ngenderwako, gukingira ibidukikije, gukingira umutekano wabo rikoresha, rikanaheza rigatanga icegeranyo ku mwaka gifatiye ku kungene ibikorwa vyagenze ndetse n'uburyo bwakoreshejwe nk'uko biri mu ngingo ya 87. Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare, ubugenduzi buraba ivy'ubutare hamwe n'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije nibo bagenzura ingene ibikorwa vyo kwimba ubutare biriko bikorwa. Imbere rero yuko hagira ubutare bushorwa, igitabo c'amategeko agenga iyimba n'igurishwa ry'ubutare co mu mwaka wa 2023 mu ngingo zaco za 65 na 87 gitegeka ko ubwo butare buhabwa agaciro kandi bukagenzurwa. Ategeza kumenyesha uko ubutare yaronse bungana kandi bugasuzumwa. Ivyo nk'uko tubandanya tubisoma muri izo ngingo nyene bituma ashobora guharurwa amatagisi ariho muri leta, kandi hakanamenyekana ko ubutare bushowe mu makungu bufise agaciro kabwo koko. Gutyo leta irashobora gukurikirana amahera yinjijwe n'umwe mu bariko barimba ubutare, igaheza ikabona ko nayo nyene iriko irasahirizwa n'uburyo buvuye mu butare bw'igihugu. Mu gusozera, ico gitabo kigenga ingene ubutare bwimbwa mu ngingo yaco ya 89 buravuga iyo uruhusha rwo kwimba ruheze igikurikira. Umuntu canke ishirahamwe ryariko ryimba ubutare ritegeza gusubizaho ryimvye uko ryahasanze. Aha niho kuzibira ivyobo no kongera rikatera ibiti mu gihe vyari bihateye.